ni arbre miracle. Urabona donc mu bisanzwe iki giti bari baragiciye. Hanyuma gishakiduga ko amashami 4. Rimwe, abiri, atatu, 4. Ariko aya mashami ingene iri shami byavuganye n'iri bigahurira hamwe bikabandanya urugendo kandi ntubone na cicatrice mu gitangaza. Uravyumva? Hanyuma none byaba byakunze kubera iki? Urabona donc deja aha turiko turagenda tuduga hariya ni ku kirimba cy'umushaha mweranda wa Yezu. Or iki giti kingaha pour aussi témoigner tuja comme indicateur. Byashobotse gute bijya bihurire hamwe? Au fond, il y a le cœur de Jésus à l'intérieur. Le cœur de Jésus à l'intérieur. Urabona le cœur de Jésus à l'intérieur. Alors l'arbre de la réconciliation est possible kubera à travers le cœur de Jésus. Hanyuma ugiye kuraba nimwe uko mutari udashaka kuba attentif ngurabe hari impuzu twebwe twambara abasaserdoti mitamana cyane hostia usanga hariko indome IHS isigura Yezu mukiza w'abantu. Siko none iyi ni Yezus. Hash. Iyi nayo ni S. Salvatore. Demonstration. Donc iki naco kubera gitashiye kujana n'ibintu cyaciye cyuma nyakamwe donc utacenye n'abandi tumera. Alors aha rekerekana yuko gusubiza hamwe bishoboka. Ahamaze gusubiza hamwe abantu benshi baje gusengera ngaho. Donc amakouple amafamille ubu hariho un couple to hariho couple umugore n'umugabo baje ngaho. Donc umugore yashaka kujya muri Canada umugabo ka Keka tugume gaje ufite bihubusi shaka ko je ngumva ko ndi arezo. Umugore arabamba hanyuma ko bari bafise umubikira bavukana umugore acagira ati ko byabananiye genda aho umugore mu sezera kame muri kusha eranda kame mu shimira Imana Imana yabahaye. Oro naje ya telefone atigo aza kuza baje nabashikeje ngaha bari batigurira kunti imuvugane n'ibishami n'amashami nk'uko kwa amashami abiri bibabwira usoke yo kujya bisangira ubute uyu munsi barashubaka tubona gaha barandika amazina y'abagabo n'abagore. Nico nyene nagire nkubaze mbona umenga hari ivyandiko niyo yabo canke ibisinda bishima naba hapenda babuza kuko bahava bakije. Eko